urwo rubanza rumaze umwaka n'inusu ntirurumvirizwa na dosiye ntiruguru. Jewe twebwe dusanzwe dufise ikibazo ca OBPI, aho OBPI yarenze amatongo yayo ikinjira amatongo kama twavukiyemo kuva kuri basogokuru na basogokuruza. Nyene icubahiro twarituye ibiro vy'umukuru, ibiro vy'umushikiranganje w'ibidukikije, atwishura yuko ico kibazo kimurengeye kuko ngo babikurikije ngo baciye bisunze itegeko ganye n'icubahiro. Fona umu inspecteur general nasanze ari watangwe ku telefona nkiri mu ntango y'urubanza ko kizira ko nduga mu Kirundo na telefonye procureur, ko kizira ko nduga mu Kirundo na telefonye gouverneur, ko kizira ko nduga mu Kirundo na telefonye komanda w'ikambi canke umukuru w'igipolisi mu ntara. Baca bandika ikete yuko kizira ko njya ku metero 200 y'ibintu by'iwanje n'inzu. Uwo mushingwa umucamanza bari yaranja yuko iyo dosiye y'urubanza igiye mu butungane Gihanga, aca yiherezo yitwa Emmanuel Trobert be na president bakabija inama. Uwo Trobert nagenda babwiye yuko yigeze gukurwa mu kazi ka leta, aramara imyaka 3 yarakuwe mu kazi. Mugubu ni umucamanza. Utireba bikora gute? Ubu afise aba bantu akavuga ati wowe genda uvuye hajya ko mwahunze, muvuze ko mwahunze nshanza n'umuavoka aburana, tuhatsindiye nzobaha ko akanyungu. Jewe nitwa Ntiyabose Soleil, nkaba mvuka muri komine ya Mpanda, ni zone ni Buringa, umutumba Buringa, quartier ni umusozi ni Kagaragara. Jewe twebwe dusanzwe dufise ikibazo ca OBPI, aho OBPI yarenze amatongo yayo ikinjira amatongo kama twavukiyemo kuva kuri basogokuru na basogokuruza. Nyene icubahiro twarituye ibiro vy'umukuru, ibiro vy'umushikiranganje w'ibidukikije, atwishura yuko ico kibazo kimurengeye kuko ngo babikurikije ngo baciye bisunze itegeko ganye n'icubahiro. Turakurikirana turandikira presidence yaragerageje kuza ku matongo, harimo uwitwa Karegwa, haraza n'uwitwa Senere, baratwumviriza. Bamaze kutwumviriza n'ubu nta kiravamo. Aho abandi basohoye amasuka, twe twikoreye amaboko, ntitwigeze tuja mu mirima kuko tutemererwa no kuyinjira iyo mirima. Ico nico kibazo dufise kuko gushika nuno mwanya OBPI iri kiraca imikobeko muri ayo matongo kandi tutaratunganirizwa. Murakoze. Murakoze, ico turacaka ico ituma baje kuraba neza ivyo ari byo. Ibyo byose muzotunganirizwa. Abarundi bagashobora kujayo ataviza isabwe. Rero nyine icubahiro mudufashije muri iyo misi bikunze bakavyemera, je nimvira yuko ugaruka rumwe byo bafasha bamaze gushikayo, bamwe baronse uburyo bakabandanya ivyigo bitandukanye. Murakoze, kazo canje nico. Uvuga kuja kwigayo? Kuko hari ababyifuza bakabura uburyo. Erega ivyo twaravyumvikanye n'ico gihugu, ariko ingorane twagize n'abaciye bikikamukiza kugira ngo bonone uwo mugambi, kuko bose baciye bafata inzira ya Buraya nayo urabizi ntibashaka abo banyafrika bajayo. Hanyuma bica bituma rero baca bo babona nabi ico gihugu ca Serbia gitanga iyo nzira y'abajayo. Nico rero twagerageje kuganirako kandi dufitanye imigenderanire myiza cyane ku buryo nibaza ko ubushikiranganje bukigejeje kure. Muga murumva nabaciye batoba umugambi mu gihugu ca Serbia, coco kirashaka abarundi bajayo n'abaserube nabo bakaza mu Burundi atankomanzi. Rero ni kibazo cy'imigenderanire tubandanya dukorera ko. Urakoze. Murakoze. Kindege shikaniga hari ishuri twashikiyemo groupe Mesire
tumaze kwiga nk'iminsi 3 irenga umudamu wanje yanterefone ambwira ngo sinkira umugore wiwawe nakuviriye mu buzima ronderera ahandi. Aho je nari kuri aeroport muri DCA active. Muri ico gihe yafashe ikamyo araza pakira ture materiel y'indani mane yamfashije ndubaka inzu nayo nubatse mbamo nini kandi nkwiye fisi ivyumba bishika nka 5 inzu y'imetero 15 z'uburebure kuri 9.5 nkashangira n'abapangayi 8 ndagira korotire hajya mu Kirundo je mvuka mu Kirundo muri commune Busoni hama nubatse ngaho abandi yasinzi nkaho kuri hoteli. Muri ico gihe ndavyumvishe na telefonye komanda groupe misile mon colonel ndamubwira ati mon colonel je umugore yagiye nashaka mu mpikonje shambara ati ni kwa gatandatu rindira amakonje ni kuwa mbere ndagenda ndasaba ikonje ndaduga mu Kirundo. Shitse mu Kirundo nagiye shitse sanga mu nzu nakamara maza nta matira nimwe hari nashitse njyama ku isaso y'igitanda shadazinduka mu gitondo kwikambi y'igisoda kurondera komanda w'ikambi kugira ngo ndamwiture nk'umushefu ndabicyo yofashe. Shitse sanga si hari cyasaba nimero yiwe ndamutelefona yanyishuye ati ndazi kuri nkozi y'ikiwe ukora amaraso ntukora amaraso ntusesa amaraso. Naciye kupa telefone ndagenda kwa komiseri provincial ngezeyo komiseri provincial arampanura ambwa ati genda ndaguhe upeji aje kugira PV interrogatoire ivyibwe. Yaraje arandika ibintu bantwaye byose byo mu nzu aje kuvyandika ndasaba ati none ko asanzwe adandaza fisi duka nadandaza ngaha mu gisagara cya Kirundo jewe nkabashaka kurara hasi musabira matera aranzanira matera ndaryama maze kuryama agakonje gaheze bampaye convocation y'umunsi umwe yo mu sentare y'intango nitabe sentare y'intango ya Kirundo kandi mu mategeko twatuzi ko convocation baguha nk'imisi 8 n'imiburiburi ugategura ukajya kwitaba warose umwanya wo kwitaba urubanza. Ntivyatevye uwo munsi sinitavye kuko ikonje yari yaheze ndiko ariko mudatsiguye cyane uno munsi musabikinye n'icubahiro. Icyo nsaba nyine icubahiro kuva ico gihe kubera inyuma hariho umutegetsi abiri inyuma colonel sinshaka kumuvuga izina yarakoresheje ingufu zose urubanza rw'iwanje muri sentare y'intango ngiye kuburana rutajya no mudonido ngo sabe ice gihe cy'inama y'umuryango baciye barushira mu ngiro bandika ko atsinze bamuhaye divorce bamuhaye amazu yose ko ari kugurishwa tukagabura amafaranga. Muri ico gihe naciye nunguruza njya muri sentare nkuru y'igihugu mu ntara shitseho ndatanga ibirego umudamu ariregura saba ko noja mu donido ry'urubanza aho icegano cy'inama y'umuryango umugwe no mu étranger n'umunyarwanda kazi. Muri ico gihe nyitanga ibirego banyubirije ko mburana ndavuga ati shobora kuburana hatabaye icegano cy'inama y'umuryango ico ntigikunda byaradufashije bagira icegano cy'inama y'umuryango kibaye ubwo nyene bampaye convocation ari Kabonga. Tubwire uno munsi urubanza nayo rwunguruje ruja muri sentare ndayinyuzwa muri Gasambura manza bararuciye inshanandika muri revision rugeze ku mushikiranganje w'ubutungane muri revision ego maze kujya muri revision ubu riko sabiki ubu icyo saba revision bayikora ni ngombwa cyane icyo saba muri revision naciye shikayo sanga umuntu bashizeyo yitwa inspecteur general ya telefonye ndi mu Kabezi ti ejo mu gitondo nari na depojero 6 z'ukwezi kw'icumi tutararonka nimero y'urubanza umudamu yace abanza gucitongo giwanje rya mbere inzu ziwanje bashaka impapuro zo kurigurisha insha ndasaba barabanza babihagarika amaze ku telefona uwo mu inspecteur general nasanze ari watangwe ku telefona nkiri muri mu ntango y'urubanza ko kizira ko nduga mu Kirundo nta telefonye procureur ko kizira ko nduga mu Kirundo nta telefonye gouverneur ko kizira ko nduga mu Kirundo nta telefonye komanda w'ikambi canke umukuru w'igipolisi mu ntara baca bandika ikete yuko kizira ko njya ku metero 200 y'ibintu by'iwanje n'inzu twumvikana umushikiranganje utungane urigera mushikeze ico kibazo namwandikiye
aranansomera message ndabishima cyane uko naho nandikira abashefu benshi ntibashobora kunsomera na message aranyishura. None wumva birahera? Bo nayishimye kubivuga maze imyaka 3 mpanze mbibujumba nahungiye mu Kamenge nagiye mu Kirundo kuraba izo mpapuro ko bazimanuye polisi wo mu Kirundo procureur atara ujya bakuye yampamagara igipolisi haje abapolisi 12 harimo komiseri provincial bacaja kumfunga mu gashu atana byedo ku cyari ikintu kinidanga cyo bakimfata nuko mpagaze mu itongo giwanje maze gufungwa icyankuyeyo inshansha muri association y'abariraye bariruka baragerageza bankuye mu gashu saa moya z'ijoro komanda w'ikambi wo mu Kirundo arandibera imana imwongera reka kurandira cyane ministre w'intwaro yo hagati ico kibazo kijanye no kuba mu Kirundo nagikurikiranira hagufi hanyuma ministre wa justice nawe ico kindi kijanye n'urubanza ntikiradadanuka mugabo babe bararaba ntagira ivyo nonekana. Murakoze cyane kuko nasaba ko atungurishije inzu nizo vise ko ngira mpasi yone sinzoshinja mwibarabara ndiko ndasaza. Murakoze sawa. Nasigaye akoresha abantu b'abayokuru kubakoresha ababwira bati genda uvuge ko rya tongo wahunze nk'ubafise abantu batanakoresha b'abakecuru abandi b'abatanu wagenda bavuga yuko muri sentare igihanga bahunze uwo muntu agaca ababwira ati nzobafasha uraza ugahagarara ngaho mu butungane gusa akamaramaza isentare y'igihanga icakira umuntu avuga ko ari impunzi uwo Justin mu kubikora agaca akorana n'umucamanza bita Ngendakumana Emmanuel Trobert uwo umucamanza bari yaranja yuko iyo dosiye y'urubanza igiye mu butungane igihanga aca yihereza yitwa Emmanuel Trobert be na president bakabija inama uwo Trobert nagenda babwiye yuko yigeze gukurwa mu kazi ka leta aramara imyaka 3 yarakuwe mu kazi mugubu ni umucamanza utireba bikora gute ubu afise aba bantu akavuga ati wowe genda uvuye hajya ko mwahunze muvuze ko mwahunze nshanza n'umuavoka aburana tuhatsindiye nzobaha ko akanyungu bitumwa niki nuko amatongo turiko twororeyemo yari amapeyizana peyizana kuva nyine cyo mukuru w'igihugu mu 2011 yavuze ati umuntu ari mu itongo nigi wiwe twe natwe tuhororeye tuhagiye muri imyaka ya vuba nkaje ndahamaze nk'imyaka nk'ibiri uriguriye warironse wo ico gihe bavuga ko bayeguriye ukarimugurira bitunganye uravye impapuro ziwiwe tugusabe kugira ngo ugende buno nyene ku kibazo insiguro nibaza ko batanze zoba zihagije ikibazo nobabwira turabantu barenga 50 bariko bahohoterwa nuwo nta kiruta imana Justin akoranye na Emmanuel Trobert uwo Trobert rero twaratanze dossier nyakubaha nyenishobora mukuru w'igihugu tumwitwara mu rwego murongoye ubu vuba tuvuga tuti ikibazo cyo nicigwe n'ingoga kuko aragisibije igihanga uwundi mvuga mu izina n'umuyobozi mukuru wa Kojerko nawe nyene afise mu ruhara kugufasha ayo manyanga ari karaba kugira ngo twomege mu ayo matongo uwo muyobozi yatanze makete 3 yishura ku kibazo kimwe adasa ayo makete ndayafise ikibazo ca mbere yishuye bavuga ati uwo muntu ntiyabayeho inyisho ya kabiri ati yarabayeho inyisho ya gatatu yaciye avuga ati tugiye kubavuga ati mwe wowe kwishura ikibazo kimwe bavuga ati uwo muntu yarabayeho aho wishura inyisho zibiri gute yaciye yandika ngo twamubonye yanditse mu mfunyapfunyo musabikire umuntu yishura ikete mu administratif ko yabonye umuntu yanditse mu mfunyapfunyo y'ikintu canditswe ngo le 7 1972 nukuvuga abo bantu batatu nukuri baraduteje umutekano muke tugusabe nyene icubahiro mu musavye iki tumusavye yuko icambere urubanza ruri kwera ivyo umushinga umucamanza Emmanuel Trobert aheruka kugira ubuvuba adusabe umushikiranganje ubutungane iyo dossier yiwe twarayidepoje kwera aho ari byinshi bayitunyarukize badufashije kugira ngo kwera barunguruje babanze batwigisha ikibazo cyo mucamanza kuko
ivyo yakoze yabikoreshejwe n'uwo jisite kuko avuga ati nzotanga amafaranga aho ashoboka hose kuko agura abacamanza. uvuze uwo mucamanza yari yabaye revoke muri leta? Yabaye revoke imyaka 3 yose arasubira mu kazi. Yarabaye revoke? Yego. Uko yasubiye nakonze. Yari mu bucamanza cyane. Yari mucamanza. Uko yasubiye mu kazi nakonze. Ministre w'ubutungane azoca kurikirana rabe dossier yiwe. Yabaye mu kazi nakonze. Kandi nagenda babwire yuko yitwarirwa na singenda mwitwarira. Hanyuma impunzi nawe witwa impunzi utangura kubimenya n'intwaro hagati mu gihugu. Murakoze. Nawe nyene mwocamo abo bavango ni impunzi intwaro yo hagati mu gihugu muce mugenda murabe koko ko bavango ni impunzi ko ari impunzi. Ukuri buce kumenyekana bicayimenyekana ngene nabijera. Hanyuma ibyo mu manza nabyo no kugira ngo binyaruke nyene kuko twari dukeneye ko imanza zonyaruka n'ingoga. Ubushikanganje butungane kizima yavyumvise. Murakoze. Twari twavuze yuko ikijanye n'abaryi biturire inzira twatoye yo gwanya igiturire nuko tugira twese tugira urunani kuva hasi gushika hejuru. Nico gituma twaramaze gutora umugambi w'ingene tuzokwa igiturire tugira ama komite azobahurikiyemwo bose nkakuya tugiriza umutekano. Bazoza rero barashengezwa ivyabereye mu mitumba, ivyabereye mu mazone, mu ntara, kuko sazoba hariho izo komite gushika kuri komite y'igihugu. No kuvuga yuko abantu bazoba bari ibiturire ubu bazoshengezwa neza kandi ntibazosubira kuvuga ngo ninde yandeze. Mugabo ngaca mpamagarira abarundi mwese yuko umuntu wese agigiturire canke akonona itunga ry'igihugu mwoza muramushira habona muri ayo makomite. Turazi neza ko uku kwezi kwa mbere ayo makomite ivyo byose kuzohera twamaze kuza turashiraho. Hazoba harimwo rero abenegihugu bari mu mashirahamwe atandukanye, harimwo rero n'abajejwe intwaro. Twese tuzoba tuvanganye mu kurwanya igiturire. Nagiye uzosubira kuvuga ngo agenda ari Dodomba ngo baragira ibiturire, ahubwo tubashengeze kugira ngo tubacire umukenke muri iki gihugu. Ubu bariko barubaka nukuvuga ko umupfakazi mfise n'imfuvyi mfise bari mwibarabara kubwo kwangazwa n'uwo muntu. Rero nagoma sabe nyene icubahira umukuru w'igihugu amfashe kubwo narenganijwe. Twaraburanye muri sentare ya mbere ndamutsinda, arunguruza muri sentare ya kabiri ya Kinindo aratanga igiturire. Hanyuma urubanza bacavuga ngo rugiye muri penale kubera ko yerekanye impapuro z'amanyanga. Hanyuma turaja muri Cour Supreme. Hanyuma ubwo rubanza rumaze umwaka n'inusu ntirurumvirizwa na dossier ntiruguru. Rero nyakubahwa mukuru w'igihugu nagomba ndagutakambira umfashe kugira ngo ubwo rubanza rukurikizwe. Hanyuma uwo mutamakazi ndo nkaho ndamushira nizo mfuvyi muzoba mukoze. Umushikiranganje w'ubutungane aravyumvise kandi ibi bintu byose turabinyarutsa.